Venezuela Nicola Maduro yabonye izuba kuwa 2023 Munyonyo mu mwaka w'1962 i Caracas ari ku butegetsi bwa Republika ya Venezuela kuva mu mwaka w'2013. Ngaya amateka ya Nicola Maduro mu buryo buramvuye. Maduro ntawe arazi ko yobaye umunyepolitike mbere akaba n'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere yatanguye urugendo rwiwe ari umushoferi wa bisi, mu nyuma aza kuba umukuru wa sendika. Urugendo rw'iyo rwa politiki yarutanguye aho yinjira mu mugambwe MVR Mouvement 5e République, aho yagize uruhara rukomeye mu gihe c'imyiyamamazo y'umukuru w'igihugu Hugo Chavez mu 1998. Mu 1999 Nicola Maduro yatowe kuba umushinga amateka, mu nyuma yahavuye aba umukuru w'inama nshinga amateka ya Venezuela kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2006. Imbere yo kuba umushikiranganje w'imigenderanire ya Venezuela n'ayandi makungu kuva mu mwaka wa 2006 gushika mu mwaka wa 2012, Nicola Maduro yagumye aduga ingazi za politiki gushika mu ntebe y'icegera c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2012, aho yahavuye aba umukuru w'igihugu ca Venezuela mu mwaka wa 2013 inyuma y'urupfu rwa Hugo Chavez yaramutswa ico gihugu. Intwaro yiwe yaranzwe n'ihungabana ry'ubutunzi bw'ico gihugu, ivyatumye abanya-Venezuela isinzi biha amabarabara bamwagiriza kurya ibiturire no guhonyanga agateka kazina muntu. Ariko nubundi ntivyari bwagire ku rugero rwaho leta ya Washington yo muhiga buhongo. Ni kuva inyuma y'amatora ya 2024 amatora yatsinze agatorerwa gutwara ikiringo ca gatatu, aho abatavuga rumwe nawe bashigikiwe n'amakungu na cane leta zunze ubumwe za Amerika biyamirije bivuye inyuma ivyavuye muri ayo matora bakamwagiriza ko yayivye. Iyo niyo yabaye imbarutso n'intandaro kugira leta ya Washington ironka himuca maze imufate, kuko kuva ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zaciye zifatira ibihano Venezuela bijanye no guharira ivomo no kunaniza leta ya Maduro kugira igira intege nke maze ishobore gusenyuka. Maduro na leta yiwe yarafatiwe ibihano mu vy'ubutunzi nk'ibiraba kuri petrol, amabanki n'ibikora ku bategetsi bakomakomeye n'abari hafi cane ya leta ya Nicola Maduro. Leta zunze ubumwe za Amerika ziranosha ibindi bihugu bicuti vyazo guhakana ubutegetsi bwa Maduro, aho inshuti za Amerika gushika nuno munsi babona ko ivyo bihano bibereye mu ntumbero yo kugwanya intwaro y'igitugu. Ariko leta ya Maduro n'ibindi bihugu bacuditse bo bakaba babona ivyo bihano nko kuvogera ikindi gihugu, bifatwa nko guteza uruhagarara n'umudurumbanyo no guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu atakindi bigamije atari kumutembagaza ku butegetsi.